Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho tuza kwibanda ku makuru ari kuvugwa mu butungane ari kuvugwa mu gateka kazina muntu aba ari kuvugwa mu cibano aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido hari ibintu bitangaje biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko bikaboneka ko leta ya General Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi ibyo byose nyine akaba ari byo abarundi bariko baridogera muri no minsi mu gihe babona ko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ataco irageza ku barundi kandi biboneka ko mu majambo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga aranjambo ahumuriza ariko wajya kuraba ibyo bayakoze ugasanga nta kintu na kimwe ayakoze hari byinshi nyine kabateguriye biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko bikaboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye atiteguriye gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi byose nyine twabateguriye tugiye kubashiriza mu donido ry'amakuru wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta kindi niba utarabyona kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo Ndabirabe ngo ubutungane burigenga mu Burundi ubu hariho umucamanza yoca urubanza rwa Bunyoni uko Ndayishimiye adashaka mu ntara hariho umucamanza yoca urubanza uko mukuru w'iperereza n'umukuru wa CNDD badashaka ubutungane bwabaye bwigenga Floriano Irangabiye akaba avundiye mu munyororo urubanza rw'iwe abacamanza barubonye rwanditse nabo barasinya kuko nyene biraboneka ko rwabayemwo akarenganyo gakomeye cyane none ngo Ndabirabe ati ubutungane burigenga ngaha mu gihugu cy'u Burundi Christophe Sahabu ariko azira iki Christian Butoyi apfungiwe iki ko wumva ubutungane bwigenga byagenze gute ngo umuntu azwi neza ko agwaye mu mutwe apfungwe yagirizwa kwica ababikira mu Kamenge kandi bizwi ko bishwe n'iperereza rya General Adolphe Nshimirimana ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi akaba amaze imyaka myinshi apfungiwe ubusa none ngo ubutungane burigenga ngaha mu gihugu cy'u Burundi indiri z'abakoze imyerekano be n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bapfunzwe nande Ndabirabe yoba azi urubanza RPC ijana rwaciriye gupfungwa ubuzima bwose abantu 24 habarimwo abaharanira agateka ka muntu abamenyesha makuru abanyepolitike n'abasirikare bose bahabwa igihano kimwe kandi batigeze baburana sentare idashoboye no kwerekana ico umwe wese yagirizwa none ngo ubutungane burigenga ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa yidogera ko ubutungane bwapfuye ariko ikibabaje nawe ntagire ico ahindura abantu baheza umunyororo bakaguma bapfunzwe biva kuki aha Ndabirabe yofatwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu hariho umucamanza yomutunganiriza nta mucamanza n'umwe wamutunganiriza mu gihugu cy'u Burundi abantu ba mbere bishe ubutungane ni abategetsi nibyo abacamanza barikika mu kiza iyo hageze imanza zisanzwe baca basaba ibiturire ariko umushinge wa byose ni ubutungane bwagizwe igikoresho c'umugambwe ku butegetsi CNDD aho umugambwe ku butegetsi CNDD ari we ukoresha ubutungane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bikaboneka ko nyine atabutungane buri mu gihugu cy'u Burundi kuko na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yirirwa yivugira ko ubutungane bwapfuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko igitangaje nuko nyine nta kintu na kimwe akora kugira ngo ahindure ibyo bintu kandi ikinababaje nuko umushanganje widogerwa n'abarundi bose umushiranganje w'ubutungane Domine Banyanyibona Perezida Evariste Ndayishimiye ananiwe kumukura mu mabanga icyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we ashigikiye akarenganyo kariko karakorwa mu butungane kandi akabashigikiye abariko barakora amabi mu butungane ariyo mpamvu nyine ikibazo cy'ubutungane kitazigera gihera ngaha mu gihugu cy'u Burundi nitutemera kubaka ubutungane bwigenga kandi bwiteka nta numwe akingiwe mu Burundi haba Perezida Evariste Ndayishimiye haba abashiranganje yaba n'abandi bose bibwira ko bakomeye nta numwe akingiye kuko uzaba afise bubasha azajya akoresha ubutungane maze apfunge uwo ashaka murekurire igihe ashaka
n'aba bibaza ko ari abakuru ntibazi ejo aho uko bizaba bimeze kuko na General Alengiyome Bunyoni ntiyarazi ko ubutungane bw'u Burundi bwamukoreye ibyo biriko buramukorera mu gihe nawe yagiye akora amabi menshi atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bikaboneka ko akarenganyo kariko karagaragara mu butungane nawe yakagizemwo uruhara rukomeye cyane ariko ibi byose nyine yabikoze azi ko ubutungane butazigera bumushikako none nawe byamugezeho ubutungane buriko buramurenganya ku rugero rwo hejuru aho funzwe nabi cyane kandi akaba ashobora gucikana umwanya n'umwanya kubera ikibanza cibi apfungiwemo. Barabaza Bunyoni aya majambo nawe yahoze ayavuga kandi ubu ngubu abayeho nabi cyane aho nyine apfungiwe ahantu habi cyane ku itegeko ry'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye ashaka kumwegeza kure y'ubutegetsi bwiwe. Tuvuye ngaho kuri ayo makuru arabana n'ubutungane amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru y'umubabaro iriko iravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho yashatse kugandagura se wiwe none aciriwe umunyororo w'imyaka 15 n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 5. Uwo nta wundi ni Pascal w'imyaka 30 ku mutumba Mugera muri zone na komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Uwo akaba yagiriwe n'icaha cyo kugerageza kwica yabiteguye se wiwe amubyara kuri uyu wa kabiri ku muhingamo aho yamutemaguje umupanga inshuro 5 ku izosi ku bitugu no ku kiganza. Amakuru ava ikabarore akemezwa na mustanteri wa komine Kabarore akamenyesha ko intandaro y'ubwo bwicanyi ari injyane zifatiye ku matongo. Bivuga ko umugabo yagiriza se ko yamusaturiye itongo ritoya. Berechimasi Nsaguye mustanteri ahanura abo barongoye kuvavanura n'ingeso yo kwihanira. Kubwiwe warenganijwe yo kwitura inzego z'ubutungane kugira zimutunganirize kuko ntago byemewe ko umuntu yakora amakosa ameze gutyo kandi mu gihugu hari inzego z'ubutungane ariyo mpamvu nyine yagombaga kwitura ubutungane kugira ngo bumutunganirize. Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanirize ku nkuru iriko iravugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho hari abanyagihugu bashika 50 birukamwe mu gihugu cibanye cy'u Rwanda kubera ko babaga mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Abarundi barenga 50 barirukanwe mu Rwanda. Abarundi batari munsi ya 52 barirukanwe mu Rwanda kuri uyu wa kane. Bari binjiye muri ico gihugu bidakurikije amategeko kubw'amategetsi b'u Rwanda bavuga ko bari babayeho atabibaranga bafise. Abenshi muri abo ni abahoze ari impunzi bari batahukanywe bakurwa mu ikambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Bw'amasoko mu ntwaro mu Kirundo buraruko bw'u Burundi abo birukanywe baturuka muri komine Busoni 46 Bugabira 2 Giteranyi 3 yo mu ntara ya Muyinga uburaruko bushira ubuseruko hamwe n'umwe yemeza ko aturuka mu ntara ya Cibitoki. Uburaruko bushira uburengero wowe ngo ntazi ni komine aturukamo kuko ngo yavuye mu Burundi ari umwana muto cyane. Amenyesha ko yavuye mu Burundi muri 1982 n'ababyeyi biwe akiri umwana. Bivugwa n'amasoko yacu atomora ko uwo mugabo yemeza ko nyina yari afise akabiri ku Rwanda se nawe akaba yari umurundi. Mustanteri wa komine Busoni yakiriye abo bantu birukanywe amenyesha ko bose bajanywe ku mitumba yabo keretse uwo aturuka mu Cibitoki kuko atibuka aho avuka. Uwo arongoye komine Busoni avuga ko hari gukorana neza hagati y'u Rwanda mu ahana abantu baba badafise impusha zo kuba ku mpande zose. Imvo zo kuba mu Rwanda bidaciye mu mategeko. Abenshi mu birukanywe batomora ko bari bagiye mu Rwanda kurondera ubuzi. Hariya turonka amafaranga menshi ageranije no mu Burundi. Akarorero umukozi wo mu mirima ahembwa ibihumbi 2 by'amanyarwanda ku munsi. Mu Marundi nukugwiza kabiri niko basigura bakavuga ko nyine ariyo mpamvu bajya mu gihugu cibanye cy'u Rwanda. Basaba ishirwaho ry'ibiro rusange ku rubibi kugira ngo borohereze uruja n'uruza hagati y'u Rwanda n'u Burundi nk'uko biri ku ruhande rw'intara za Ngozi na Muyinga. Abenshi mu birukanywe nabahoze ari impunzi zo mu ikambi ya Mahama mu Rwanda zari baratahukanywe ariko nyine bakabona ubuzima mu Burundi bugoye bagahitamo gusubira mu gihugu cibanye cy'u Rwanda aho babona ko bashobora kubona amahoro n'umutekano kuko barakorera amafaranga menshi kandi n'umutekano ukaba uhari wuzuye. Amakuru yacu tabandarize nanone kuri no nkuru nanone iri kuvugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda aho nyine hari umusore yikekwa ko
yibye miliyoni 25 akaba agiye kugarukanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. U Rwanda rwasubije ukwirukana uwikekwa ko ari inkozi y'ikibi y'umurundi. Uwikekwa ategerezwa kwirukanwa n'u Rwanda ni Jules Bukeyeneza akurikiranwa ku caha co kwibisha uruyere n'ubusuma bw'imiliyoni zirenga 25 z'amafaranga y'amarundi. Kuba yagerageje kwiyahura ku rubibi rw'ibyo bihugu byombi nico gituma nyamukuru higizwa inyuma kwirukanwa kwiwe. Kuri uyu wa gatanu mu gitondo igipolisi kijejwe inkozi z'ikibi no gukora amatohoza ku mpande z'ibyo bihugu bibiri byari byahuriye ku rubibi rwa Gasenyi Nemba Bugesera Rwanda Kirundo Burundi intumbero kwirukana umurundi kubwo bikorwa bibi yakoze ariko bigakorwa nyine n'u Rwanda hakoreshejwe RIB kubera ko nyine wayikekwa yateruye amafaranga atari make mu gihugu c'u Burundi akayazana mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Byose nyine bikaba ari ibintu biriko biregeranwa kugira ngo azanwe mu Burundi maze abazwe ibi byose yakoze. Jules Bukeyeneza w'imyaka 30 yahungiye mu Rwanda inyuma yo kwiba miliyoni zirenga 25 z'amarundi muri Bankobo aho yakorera mu ntara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi. Mu kwezi kwa Ruheshi uwo mwaka niko byamenyeshejwe na Thierry Murangira umuvugizi wa RIB. Yariko aronderwa n'u Burundi hakoreshejwe Interpol. Niko yongeye ko imbere yo kumenyesha ko uko kwirukanwa kutabaye kubera yagerageje kwiyahura nyine wikekagwaho ico caha kugerageza kwiyahura. Jules Bukeyeneza yashitse ku rubibi aboshe aherekejwe n'igipolisi cy'u Rwanda. Igihe imodoka yariko igenda buke buke yerekeza mu kibanza gisangiwe n'ibyo bihugu bibiri arindiriwe n'intsinzi ry'abapolisi b'abarundi ibintu byarahindutse. Amaze kubona ko tugomba tumutange mu minwe y'igipolisi cy'u Burundi kubera azi amabi yiyemereye ko yakoze harimwo ukwibisha uruyere ubusuma bw'amafaranga hamwe n'amadeni menshi atarariha. Yaragerageje kwiyahuza minote zari zimuboshe. Yarakomeretse aca arata ubwenge niko byasiguwe na Thierry Murangira. Igipolisi caciye kimujana ku bitaro bya Nyamata hafi y'urubibi kugira ngo avurwe kugira ngo namara gukira n'ubundi azasubizwe mu gihugu yaturutsemo c'u Burundi nk'uko nyine yari amaze kuba ariho yakoreye icyaha. Icihutirwa kwari kumutera imiti. Inyuma yo kumukurikirana byabonetse ko atarembye. Twashaka kubamenyesha ko umugambi utahindutse niyakira azosubizwa mu gihugu asubizwe mu minwe y'abategetsi b'u Burundi ashirwe imbere y'ubutungane. Niko yaheraheje akavuga ko byanze bikunze agomba gusubizwa mu Burundi. Igipolisi cy'u Burundi caramugendeye ku bitaro. Twaramubonye aho aryamye mu bitaro kandi twarabonye ko ari we nyine aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi kubera kwiba muri banki. Niko byashikirijwe abamenyesha amakuru na Frederic icegera ca komiseri w'igipolisi kijejwe kurondera inkozi z'ikibi Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi. Gitega irashima uko gukorana hagati y'igipolisi cy'u Burundi n'ic'u Rwanda. Umwe wese ku ruhande rwiwe ntashobora kurera amaboko anahumuriza imbere y'inkozi y'ikibi yakoze ikibi hakurya mu kindi gihugu. Turahanahana buri mwanya amakuru mu ntumbero yo kurwaniriza hamwe ibyaha mpuzamakungu. Niko ico cegera c'umukuru w'igipolisi mpuzamakungu i Bujumbura yagaragaje umunezero mwinshi cane kubera imikorere iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Yasabye ko habandanya gukorana anemera ko no ku ruhande rw'u Burundi bizogenda neza. Nta nkozi y'ikibi tuzokwakira ivuye mu Rwanda. Izofatwa aho izoba iri hose amaze ishikirizwe u Rwanda. Ibyabaye urongoye Bankobo mu ntara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi yari yabonye ko bihibwe miliyoni 27 z'amarundi ku cuma gitanga amafaranga ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Kubwo ibyatangajwe ubwa mbere n'uwo arongoye iryo shami abimenyesha igipolisi. Umukozwi azwi ku izina rya Jules Bukeyeneza yari yikekwa kandi yari yahunze imbere y'uko igipolisi gitangaza ko yafashwe. Igipolisi cy'u Rwanda camenyesheje ko Jules Bukeyeneza yahagarikiwe i Kigali kwa 7 Gitugudu uwo mwaka nyine. Ico gipolisi kiragabisha uwo wese azokora ikibi mu bindi bihugu akagomba kuja kwiyenyegeza mu Rwanda ko atazohagirira umutekano kuko byanze bikunze azafatwa agashikirirwa inzego z'ubutungane. Ninga duce dusozerera amakuru kariko abateguriye wipfuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta cindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.